harangwa amahoro ubumwe ubutungane iterambere mu gihugu cyacu Burundi. Ego nanje kuri no musuri hejuru twaje ngaha muri no ntara ya Ruyigi twisunga ingendo nziza nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye yigiriye yongera natubwira. We yavuze ati ndifuza ko buri wa gatandatu indongozi nkuru ku rwego rw'igihugu zomanuka mu gihugu zikaza kwifatanya n'abenegihugu mu bikorwa by'iterambere rusange. Ni muri iyo ntumbero rero twaje ngaha kugira ngo twifatanye namwe by'abavukanyi muri bino bikorwa byiza byo kwiyubakira iyi ngoro y'umutumba. Turabakeje ingene mwazindutse. Iyi ngoro muhejeje kubaka mbona muri ko murasozera ni ingoro izobagirira akamaro, ni ingoro izobarinda kuza kurondera umukuru w'umutumba mumusanga mu kirabo, ni ingoro izobarinda kuza kurondera abahuza mubasanga ahantu hatameze neza. Izokoresha icyagenewe nabo abo tuhejeje kuyubakira baze babakire neza, babatunganirize batabagoye kuko ni mwebwe mwadushizeho. None Banyaruyigi bene wacu, iki gikorwa turiko turakora n'ibindi mumaze iminsi mukora, ibi byose byashobotse kubera mwashoboye kubungabunga amahoro n'umutekano ngaho iwanyu. Siko byari bimeze kera. Uyu umutekano rero dufise mubungabunge, mubungabunge cyane. Umutekano ni karahara mu Ruganda ntibacure. Ndashimiye Buramatari arambwiye neza ko ku mitumba yose izi ntara ya Ruyigi amahoro n'umutekano vyiganza. Ni vyiza kuko kanatsindiye intara, murabona ko ari intara ihanura bibe n'igihugu kibanye ca Tanzania. Mubandanye rero mubinderetse y'igihugu, mubandanye mu mwugariro, ntagire inkozi y'ikibi nimwe yobacana umutaru ngo igira ngo igaruke guhungabanya kuzana umudugararo mu gihugu. Kuko atari umutekano ibikorwa nk'ibi ntibishoboka. Atari umutekano ntimwubaka ngo mushitse. Atari umutekano abanyeshuri ntibiga. Atari umutekano abenegihugu ntibarima ngo bimbure. Murumva ko bihambaye. Rero kandi turi mu gihe cici. Igihe cici murazi ko mu Burundi hari igihe cy'urushana n'igihe cici. Ubu noneho turi mu kwezi kwa Nyakanga. Ukwezi guhambaye. Ukwezi gukorwamwe ibintu byinshi. Mugabo ngaha nagira ndabahanure mfatiye kuko ndiko ndaraba aho hakurya kuri uwo musozi. Murabona ingene inkozi z'ikibi zawugize. Gufata umusozi nk'uyu ndetse n'iyindi misozi yavuze Buramatari, ukiyadukiza ugashuhuriramo umuriro ugatokombeza ibidukikije. Wewe uri inkozi y'ikibi isumba izindi nkozi y'ikibi zose. Kuko ubwo bwambure tubona kuri uwo musozi ingaruka mbi yabwo ntimuyizi. Duhumeka umwuka mwiza duhawe n'ibidukikije n'ibiti ngaha. None raba mwabituriye. Imvura twiteze izogwa ari uko ivyo biti bizanye. None muri ko muri isamburira ko nk'impene. Birababaje cyane. Abo bantu bakora ivyo bintu mubacungere. Kuko kiretse ko bariko baradusambura nabo nyene bariko barisambura. Ngaha mu Burundi turima imvura iguye. Ubu turi mu gihe c'isiza. Turindiriye ko imvura igwa. None he natwe nitwe turiko turayibuza kugwa. None imvura nitagwa tuzofungura iki? Abo babikora canke abo babibatuma bumve neza yuko ububisha buratandukanye. Iyi si turayizi, ibihugu biri kwisi turabizi. Twebwe Burundi bwacu bwarahezagiwe. Uronka imvura atakiguzi dutanze. Hari ibindi bihugu vyaremwe ari ubugaragwa. Bifuza iyi mvura turiko turibukana. Bene gihugu muri Kanori. Nivyo yavuze ati uyu mwaka nusa n'iyindi. Nagira ndabavunira akagore. Turi mu mwaka wa 2024
ejo tuzokwitabira amatora y'ibihumbi 2025. Ntihakagire umunyapolitiki, ntihakagire umuntu wari we wese yoza yitwaza amatora kugira abigishe ibintu bidusubiza inyuma, kuko amatora yarabaye mu bihumbi 2005, aduha indongozi aba mu bihumbi 2010, aba mu bihumbi 2015, aba mu bihumbi 2020, no mu bihumbi 2025 amatora azoba kandi azoba meza. Tuyitegurire nka kujya dutegura urubanza, mugabo tumenye yuko inyuma y'amatora tuzobandanya tubaho kandi tuzobandanya tubana. Amatora duhindurira indongozi, mugabo umwene gihugu ahaherereye abandanya yiteza imbere, umurimyi abandanya arima, umworozi abandanya yorora. Amatora rero yaraje ntagisubira inyuma, ntihakagira umuntu n'umwe yotera ubwoba canke ngo ahungabanye. Ntihakagira rimwe aboza bitwaza ibi na biriya ngo babigishe ivyo bintu vyo guturira, ivyo bintu vyo gucanamwo, ivyo bintu vyo konona umubano mwiza twari dusanganywe. Bene gihugu mu Ruyiki, uku kwezi kandi kw'icenda buca turungika abana kw'ishuri, buca dutangura kurimira agatasi. Mwararonse umwimbu ukwiye w'ibigori, mwararonse umwimbu ukwiye w'ibindi. Aho twagiye turaca twagenda tubigisha kubungabunga umwimbu. No ngaha mubandanye mumenya yuko bimwe mwimbura ari byo bizobasahiriza kugira ngo murungike abana kw'ishuri, nivyo bizobasahiriza kugira ngo musize, nivyo bizobasahiriza kugira ngo muronke umwavu w'ikizungu n'umwavu w'ikirundi, nivyo bizobasahiriza kugira ngo muronke ya mbuto irobanuye. Mubungabunge rero, mutunganye neza amatungo yanyu mu muryango kugira ngo mu mwaka uza tuzoronka umwimbu urengeye uwo twaronse uyu mwaka. Ahasigaye dukunda ibikorwa, ntidushobora kuja mu iterambere twifuza tutari abakozi, ntidushobora gutera imbere tudakora. Ibihe byarahindutse, Uburundi buguma bungana uko bwangana kuva tuburonse bashinze imbibe z'Uburundi. Mugabe igihe bashinga imbibe z'Uburundi abarundi twari bake, ngira ntitwashika ni miliyoni 3. Uno munsi twaba miliyoni 13. Mugabo aho dusoroma ni kuri yasi nyene twasoroma turi miliyoni 3. Kugira rero dushobore gufungura, kare twagaburira miliyoni 3, uno munsi tugaburira miliyoni 13. Murumva yuko dutegereza guhindura ingendo y'ubunebwe dushire ku ruhande. Uko twarima mu birombe 1962 siko tworima uno munsi, kuko ninda siko zingana. Tuje mu makoperative, dushira amatongo hamwe, turimire hamwe, turabe ivyo tworima byo dusahiriza. Mbega ko turiko turimira agatasi, turiko turasiza, aho bucimbura igwira, witeguriye iki kurima, witeguriye kurima iki kizotuma wisononora. Mbega mwitongi wawe nk'ubu uriteguye gutera ivyamwa bingahe, ivyama ubwoko ubuhe, wategekanije amavoka ngaho uzotera mwitongo iwawe. Ngaha mu Ruyigi mufise n'amatongo yagutse, Imana yarabahezagiye. Mugwizo mwimbu niho tuzoshika kuri yambona kazoza y'igihugu. Ntidushobora gushikira igihugu giteye imbere mu 2060 canke igihugu cifasha mu 2040 turi binebwe, abagabo bavyukira ku marigara mu nzagwa. Abarongoye intwaro bagerageze kuraba ku mitumbi wabo, mbega abo mujejwe abakozi ni bande, imburabukimazi ni bande. Rusansuma iri kwiraho uno munsi nkuko Buramatari yabivuze, si rusansuma ije kubazanira amakori, ni rusansuma ije kuraba ingene mungana n'ingene mubayeho, maze mu migambi yo gutunganywa itunganywe yisunze ingene aho tugeze. Abo bavyiba yigisha ivyo bintu bibi
byo kubajuragiza ngo ntuvuge ibyo utunze ngo ntuvuge uko ubayeho. Abo ni za nkozi z'ikibi, ni bamwe badashaka Uburundi bwisununura. Mubima amatwi mwumvirize impanuro muhabwa n'aba mwitoreye, mu impanuro muhabwa n'aba babarongoye. Mubagamburukire, mubumvire. Buramatari ariko ararira, naramwumvise ku iradiyo asemerera arira abatabaza ati nyabuna nimwicungere iyo muri ruhagarare, n'urukundo abafitiye, n'umuvyeyi wanyu. Namwe mu mugamburukire maze mubinderetsi izo nkozi z'ikibi muzifate, tuzishengeze, iyo ngendo mbi yo kwisamburirako tuyihagarike. None rero banyakuba mwese turabakeje ingene mwitavye, turabemereye ko tuzobashigikira mu byo dushoboye, n'ibyo bisabo bijanye kumbere n'amabarawa n'ibindi abadutumye tuzoheza tubibashikirize, maze tuheze dutere imbere, twimbure, turonka ducisha umwimbu, abana baronka baca bagiye ku ishuri, baronka baca bagiye gusenga, baronke aho baca bagiye mu masoko. Ni kuri amajambo nagomba nifuje kubashikiriza nk'abavukanyi. Ahanini mubandanye mufatanye mu nda, mufatane mu nda mutarabanye ico muri, kuko hari ibintu bintazi bagiye badushiramwo ngo turabane ngo amadini tuvamwo. Imbere y'umuzo w'abazungu nta madini yari mu Burundi, ngo murabane ngo amoko. Imbere y'umuzo w'abazungu nta moko yari ahari, hari imiryango. Byabaye ibintu byo kugira badusambure, natwe turabakurikira. None murabe aho byagiye bitugeza. Uno munsi rero hari umwizero, twirinde uwo wese azoza agucanisha ko n'uwo muvukana n'umubanyi, uwo azoba ari inkozi y'ikibi, ntazobashaka ko wisununura, ntazobashaka gutera imbere. Dufatane mu nda, turi kumwe twese birashoboka. Murakoze, Imana ibaheze.